cyane Ange Michel Muhayimana mwongeye kuvugana nambaye ikaze mwese mu kiganiro kuri kubohora iganiro canyu kibafasha gukura mu buntu no kumenya umwami wacu Yesu Kristo. Ndabaye ikaze mwese mu nyigisho no munsi ya 17 mu kurikirana gw'icigwa cacu twise mbega MUKRISTO aragwara arapfa canke arakena. Iki ni cigwa neza ko kirabafasha kuko navuze nshaka kukigira kirekire ariko ndashaka tukijemo ku buryo dushaka gutahura ijambo ry'Imana rivuga duhagarare mu kwizera kukuri. Nama ndabasabiza inyigisho muzijungikira abandi ntabuze inshuti cyangwa umugenzi camuvukanye yoba yizera ibi bintu mu buryo butaribwo umufasha vyumviriza ashaka kuvyumviriza sha navyumviriza mugabo wowe umuhe audio muzishe mu groupe yandi kugira abantu ashobore gufashwa. Rero tugatubwira bana incigwa ca 17 uyu munsi nagira turabe mbega ni kubera iki Imana ireka abizera bakagwara mu mibiri yabo bagapfa mu mibiri yabo. Kugwara no gupfa biragendana kenshi simaka umuntu agware ngo acapfa ariko ari umuntu agwara agapfa ariko kwereka Imana ireka umuntu akagwara kubera iki Imana ireka umuntu akagwara nagatuvyisho dukoresheje imirongo ishika 3 Abaroma 8:23 Abaroma 8:23 nuko ubwa mbere haracana ingaruka z'icaha mu mibiri yacu 8:23 kadere ku 22 kugeza n'ubu ivyaremwe byose binihishwa n'umubabaro nk'umuvyeyi ari kubise ivyaremwe byose toute la création. Ariko sivyo vyonyene biniha natwe abizera naho dufise mwemu yera muri twebwe naho mumvise iki navuze dufise mwemu yera muri twebwe nk'ivyeze ubwa mbere premise by'ubwiza tuzohabwa umushuzo mwemu kirabana umushuzo turaniha mu mitima yacu ko turindiriranye igishika kugirwa abana b'Imana bwegu. Turi abana b'Imana uno munsi ariko si bwegu ko nturaja kubana na papa ndaje kubana n'umwami wacu Yesu Kristo ibihe bidashira. Turi abana nk'abana bari adopte basi nyuma zasinywa mbwa bataragenda kuba badopse. Urumva rero turaniye mu mitima yacu ko turindiranye igishika kugirwa abana b'Imana bwegu ariko gucungurwa kw'imibiri yacu le salut de nos corps. Narabivuze ko turindira agakiza k'imibiri yacu. Agakiza twaragaha mu mwemu bihe bidasha mwemu zazacunguwe. Nje tuma bivuga ngo nous avons été hypothéqués. Urabona twarahawe ingwati first deposit. Hari ingwati yatanzwe jewe mu kazi nkora ndi mu vya immobilier adandaza amazu mvyo gukora amazu. Iyo umuntu ukora mufasha kugura inzu cacana kugura inzu baragusaba ico bita deposit down payment canke hypothèque gufatisha inzu ndagusaba pourcentage kanaka bave n'amasezerano mwagiraniranye kugira inzu bayikure ku isoko. Amaze kuyifatisha ico gihe nta wundi muntu ashobora kuza kusinya kontra ngo atange offer canke offre ntibikunda kuko watanze amahera y'ingwati. Tubwira ko twatanzwe mwemu yatanzwe muri twebwe nk'ingwati nka hypothèque idusezeranya gucungurwa kw'imibiri yacu. Rero igituma tukigwara mu mibiri nuko imibiri yacu itaracungurwa turacarindira agakiza k'imibiri yacu turacarindiriye kugirwa abana b'Imana bwego. Iyi nyigisho uyu murongo wundi hari abantu bigisha bya prosperity ubutumwa bwa prosperity ndaza abantu numvirije bamwe mu kuma video ku mateleviziyo abandi en personne imbere yanje ko barigisha bavuga bati uyu murongo utubwira ku byerekeye gukira gutera imbere. Eka tuwusome 23 ariko si byonyene biniha natwe abizera naho dufise mwemu yera muri twebwe nk'ivyeze ibya mbere by'ubwiza tuzohabwa. Turaniye mu mitima yacu kuko turindanye igishika kugirwa abana b'Imana bwego niho gucungwa kw'imibiri yacu. Murongo 22 kugeza n'ubu ivyaremwe byose biranihishwa n'umubabaro nk'umuvyeyi ari kubise 24. Ivyo nivyo twiteze kuva dukijijwe iyo icayi citezwe kibonetse kwitega kuba kurangiye none hari umuntu yo kwitaga ico yamaze kubona ariko ko twiteze ivyo tutarabona tugezwa kubirindirana kubirinda twihangana. Ku mirongo yo hejuru aravuga yuko ariko ivyaremwe 20 kuko ivyaremwe byose vyisanze muri munsi y'umuvumo w'Imana wa muvumo nariko navuga naho bitabihisemwo ariko bifise ivyizigiro ko navyo nyene bizobohogwa bikava mu buja bwo kubora bigahabwa kubwiza n'umwidegemvyo by'abana b'Imana.
ngo ibyaremwe byose biraniha birarunguruka birinda guhishurwa kwawe. Umuntu agaca yigisha akavuga ati ntubona n'ibyaremwe byose birarunguruka birarinda guhishurwa kwawe, gutera imbere kwawe, kuranga amafaranga kwawe, kuba umuntu urase posti nziza gusumba iyo ufise uno munsi, kuronka umugore, kuronka umugabo, bakaca bivuga mu bintu byo ngaha mu mubiri. Eputa uyu murongo y'imirongo kuva hejuru dusomye nturi kuvuga ku byerekeye ibyo gutunga by'amafaranga bya promotion n'ibindi, uri kuvuga ku byerekeye gucungurwa kw'imibiri rosali dono corps. Rero bakundwa bene data, iyo twigishije hagiye duvuga ibintu bimwe ama emotion menshi ariko atakuri kurimo, kandi abantu bakaryoherwa ngo yongo yaduhezagiye Ange Michel, ngo yaduhezagiye naka, kandi yagiye akuroze, yagiye gutayemwo imbuto itariyo, ikinyoma, kandi cyo kinyoma gara kuvemo gutwara igihe kirekire, byatwara nkemu Imana nyene ko bakora. Rero hari n'abantu bafira mu binyoma. Rero umutima wacu mu kwigisha no kugira ngo twigishe umubiri wa Kristo, cyane cyane abantu bizeye bakijijwe bashobora kubona ko ikibazo kihari c'urupfu mubiri ko icaha no kitarabana b'Imana bwego no kimibiri yacu irindiriye gucungurwa. Ubwo nibwo butumwa bwiza. Rero nagatubandanye na point ya kabiri ituma Imana ireka abantu bakagwara, ni kwa turarindire kuja mu bwiza twabikiwe. Abi Filipi 1:23 ni nka transition, ni transition, ninzira ducamwo tugenda mu bwiza twabikiwe. Urupfu ninzira ducamwo, it's just a way, a path, nakayira, ni barabara. Abi Filipi 1:23 washaka mbere ku 22 mbandanije kubaho, reka mbere kuri 21 kuko kuri jewe ubuzima ni Kristo, Christ is life, Jesus est ma vie, gupfa nako ni inyungu. Urumva Paulo ntakana ko gupfa ari inyungu, kandi Paulo yakatana kuvuga ayo ma prediction byerekeye urupfu rwiwe. Kubaho ni Kristo ariko gupfa ni inyungu ku mu Kristo. Urupfu rurababaje, urupfu rurateye ubwoba, kuko umuntu ashaka kubaho, benshi niyo abazi bari kubaraja, ariko umuntu yamaze kumenya Kristo, kubaho ni inyungu, is again for you. 22 mbandanije kubaho mu mubiri byotuma nama ibyamwa byinshi ku bwa Kristo, which is true. Iyo umuntu byukara ari passion n'ibya Kristo, ukubaho igihe kireke ni kugenda urabwira ibya Kristo abandi wa mivyamo. Mu byukuri sinzi ico no ahitamo gupfa, ahitamo kuguma ari muzima, ngo kusaza naho ingufu zigagabanuka y'ivyo ukora. Mu byukuri sinzi ico no numva byose binkwega gupfa nkigira kubana na Kristo. Urumva kwinzira yo kuja kubana na Kristo, gimwe mu nzira zo kuja kwa Kristo ni gupfa nkigira kubana na Kristo, nivyo birushirije kuba byiza kuri jewe. Ariko kubwanyu ciza nuko no bandanya kubaho mu mubiri. Muri makere yafise dilemme yico yohitamo, mbega impfe canke ngume ngaha kwisi. Muga aravuga ati no, kubaho gupfa nivyo byiza ko binjana kwa data, binjana ku mwami. Ariko kubwanyu Abi Filipi ko mbandanya byo bavyiza kuko yarabafasha, yarabigisha, yarabasengera, yarabatera intege. Bakundwa bene data, urumva ko inzira y'urupfu ni inyungu kuri twebwe. Urupfu ni inzira. Ba Petero bari, ba Yohane bari, ba Yesu bari. Yesu yarapfa arazuka. Ba intumwa zira ishengo rya mbere ababigisha bamwe babwiye ubutumwa bwiza ntibapfuye. So iyi nyigisho bwira abantu ko umukristo adashobora gupfa mu mubiri ni kanseri iri mu ishengero, ako duteza kuyirandurana ubushobozi bw'ukuri kwa Kristo. Icanyuma point ya gatatu bakunda kugoreka canke gituma ndeka abantu bagapfa mu mibiri nuko turindiriye ukuzuka. Nkemu ija kwa data ariko umubiri uburindiriye kuzuka. Abitesaneka ba mbere 4 cendangiriza ngaho kuko novuga byinshi, mirongo ni myinshi cyane. Abitesaneka ba mbere 4:16 na 17 haravuga ngo kuko umwami wacu ubwibazo manuka avuye mu ijuru azotegeka n'ijwi rirenga hamwe n'akamo k'umumarayika mukuru n'umuhamagara w'inzamba y'Imana, maze abapfiriye muri Kristo bazoca bazuka ubwa mbere. Abapfiriye muri Kristo, apana abapfiriye muri Adamu cyangwa muri Satani, abapfiriye muri Kristo, kuko kubaho ni Kristo kandi gupfa n'inyungu ku mu Kristo. Hanyuma natwe bazoba bakiriho zuja tuduganwa mu bicu
dusanganira umwami wacu mu kirere niho tuzoja tubana n'umwami ibihe bitazoshira nuko muremeshanishe ano majambo. Bakundwa bene data, urumva ko turindiriye kuzuka kw'imibiri yacu. Abazoba barapfuye no Pawulo ari hehe? Yarapfuye. Imwe mu yuri hehe? Iri mu ijuru. Umubiri we warapfuye, ariko igihe igizuka ry'abapfuye rizoba, Pawulo umubiri we uzozuka, wambika ubwiza, azobaye umwana w'Imana bwego. Natwe ico gihe bamwe amezo twarapfuye, imibiri yacu izokwambikwa ukudapfa, ukutabora l'éternité. Hanyuma tuhinduka abana b'Imana bwego. Ubu nibwo butumwa bwiza. Je tumarangije avuga ngo muremeshanishe ayo majambo. Aya niyo majambo dukwiye guteranisha intege. Dukwiye kuza turabwirana buri munsi twibutsanye ku mwami Yesu ari mu kugarura gutora ishengero ry'abana mwizeye. Aza barapfuye bazozugwa bambika umubiri utapfa utabora w'eternel. Hanyuma bazo bari ico gihe nabo bahindurwa bambara umubiri udapfa, bose baduganwe mwijuru inzamba y'umwami zovuga. Ubu nibwo butumwa dukwiye kuza turi busanya cyane muri bino bihe byerezo. Rero ko umuntu ashobora kugwa, ko umuntu ashobora gupfa, nuko tucambaye imibiri n'inziya tuko turacamo tugenda ku mwami wacu.